Kuri uno mugoroba habaye isanganya ry'umuyagankuba mw'ikambi ya gisirikare iri ku Musaga, aho ahari ububiko bw'ibigwanisho kubera umuyagankuba watumye hasha imangazini yarimwo ivyo bigwanisho, haca haba ukumvikana ko ibisasu vyaturaguritse. Nivyo vyonyene, ntihagire abandi bagira ngo n'ikindi cabaye. Ni uguhumuriza rero abantu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo ntihagire amasanganya menshi aba. Umuyagankuba bamaze kuwukuramwo, ico ni ica mbere. Ica kabiri nuko abegereye aho hantu ku Musaga bari hafi batojurugirika ngo baje kure birukange, boguma aho bari kiretse abegereye aho hantu. Abegereye aho hantu cane ndibaza bamaze kubikora bigiye inyuma gato, mugabo abari za Gasekebuye, za Kanyosha, hehe Kinindo, ntihagire aho baja, bagume hamwe ntihagire ikintu gihava ngo bahure n'amasanganya y'ivyo biriko biraturagurika. Rero inzego zibijejwe ziriko zirakora ibishoboka kugira ngo ivyo bize guhagarara. Abantu borema si ibitero vyabaye nkuko bamwe bari batanguye kubivuga ndamana gato. Twagomba rero guhumuriza bene igihugu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo barabe yuko nabo bakomeretse bajana kwa muganga. Audio y'umuvugizi w'igisirikare tuyipartage, tubwira abo bantu bari muri ayo makartier baveho bakingira ubuzima bwabo. Yivuze rero nimba uyifise, yivuze tuyumvirize. Birakunda muri WhatsApp, ninje muri WhatsApp birakunda. Oya jewe urashaka ba nta telefone zibiri mfise malheureusement aussi, but ntaco komeza. Yavuze gute? Telefone yawe niba ushobora kugabanya screen mo kabiri byakunda. Sabwe? Telefone yawe amabombe manini yashobora guturika gushika kure yaheze, ubakere hashikira amabombe mato n'amagrenade. Nivyo bikora. So amabombe manini yaheze. Yaheze. Umviriza mu majambo. Uriya muriro munini ya twabonye. Mu majambo no, ubwo zahiye muri baza. Inzu zahiye mu bombe ya. Kagenga. Ikintu novuga abantu ni bareme, ni baze yahiye. Sikuvuga ngo ni intambara ngo iri kijya mu gihugu cy'u Burundi bwana. Oya umviriza igira neza. Jewe ibintu bijanye n'ibihuha by'abantu bashaka guprofitira mu kavuyo, ivyo bintu jewe sindi dakoro yavyo jewe. Genda umurevolutionnaire nyakuri. Ego ndashaka yuko intera hamwe ziva mu Burundi, aba wazarendo bajya abantu bava mu Burundi, sendede iva ku ntwaro, ndabishaka. Mugabo sinja gufatira guprofita mu bintu ngo ni Red Tabara yabikoze, ngo ni M23 yabikoze. Oya ivyo bintu vy'ibihuha vy'uburofa nk'ivyo jewe wapi. Suko rero bimeze. Yavuze yuko abakomeretse bariko bajana. Hari abamaze gukomereka. Bakomeretse ni ibitegerezwa kuko bigari ikibazo cyabaye amabombe yaduga aja mu Erega jewe mumbabarire nuguruye live bikiba ivyagiye birakurikira mu nyuma. Oya kagenda ntazarabesha nta muntu yakomeretse, nta nuza turiwe basha muri ko muvuga ibintu bidasa. Rero jewe umviriza ndababwira, please stop everyone, stop banza mu muting. Umviriza guys, aha anye kameme turi serie, uravyumva? Hari ubuzima bw'abantu ngaha anye turiko turagerageza gusova mu kugerageza gukomunika ibintu vyo, sivyo? Apana kuza ngaha anye mwasomya agacupa canke muri ko muvuga amashahuri y'uburofa, muza muvuga ibintu bitari byo. Si hari abantu bakomeretse umuntu avuge ko bakomeretse, si ari ama propaganda. Please you go down. Namba hari abantu bakomeretse urashaka kuvuga uti nabibonye muri article kanaka. Urabona jewe nimba mvuze yuko hari ibintu biriko birasha, si kubera kagenda yagiye kubiraba, ni kubera ndabibonye muri BBC ni kinyamakuru twese twemera. Muravyumva? So mugerageze rero kureka gutanga ama fake news, surtout ku bintu biriko biraba muri uno mwanya abantu bashobora kumererwa nabi. Be serious. Okay? Kagenda nuko voice twe tutanga amakuru umuvugizi w'igisirikare yatanze. Yavuze ko hari abantu bakomeretse. Yavuze ko hari abantu bakomeretse. Uwo navuga ibyo yiwe kubera kuza kubeshuza ibintu ngo ntibakomeretse kandi hari abakomeretse.
Je suis fils de général. Kagenda bon jewe abantu bamwasomye ducupa simba nkeneye kuganira namwe yigeze avuga ko harimo abakomeretse. Hari umuntu ashobora kuvuza iyo audio please? Hari umuntu ashobora Ikibazo nuko hari umuntu ashobora kuvuza iyo audio please? ariko muri ko ubivuga abivuge ndayifise. muri ko mupfa ubusa ahantu haturitse amabombe ntihashobora kubura umuntu akomereka. Icyo ntigishoboka. we ntiyabivuze ariko Si amazi ariko araturika. ariko yavuze ko musaga iri muri riske. Icyo kintu mutacibagira ntimukibagira. Yavuze ko musaga iri kuri riske. Abari mu Kanyosha nta ribi na za Gasekebuye niko yavuze, ariko musaga harimo ikibazo. Ivyo bintu yabivuze mu itangazo genda rifise nagivuze nuko bitoshoboka ko ndarivuza bitewe nuko ndiko ndakoresha telefone imwe. Rero bareke kubesha abantu wa mugani wawe bababwiza ukuri, sivyo? Vugisha ukuri, tuvuga ibintu by'ukuri apana kugumura abantu. Burya kugumura abantu nico kintu ca mbere kibaho mu buzima. Nubujuju bwa mbere bubaho. So reka duhereze ijambo Saga sinzi ko ufise ico washaka gushikiriza, ijambo ni gwawe. Amakuru mwiwe mwese bari ngaho. Jewe sinjoshikiriza byinshi ariko nje kuvuga kuvyo mariko muravuga namwe kuko twese turi ngaha turabona ivyabaye twabibonye ariko hari abantu ariko baranyomoza cane bariko bararenga igihe 10. Icyambere na mbere hatangajwe yuko sabateye ico coco benshi numvise bakivuze kandi ko bimeze ni vyabaye buturike mu vy'igihugu nyene. So ariko abantu gukomereka barimwo bakomeretse, ndibaza n'abahasize ubuzima bashobora kuhaba, ariko si ibintu vyabaye vya cane gose ngo abantu bahakomerekera ari benshi. Ntitubaratanga igitigiri c'abantu bagize ikibazo, ariko ikibazo coco cahabaye. Vuze neza cyane kabisa kuko amakuru ni wareke gutanga amakuru atandukanye ngo igihugu cy'Urundi cyatewe, igisagara cya Bujumbura cyatewe. Icyo ni kinyoma cyambaye ubusa. Nta muntu numwe yaje kuvuga ngaha ngo igisagara cya Bujumbura cyatewe. Nta muntu numwe yabivuze ngaha. Ayo mapropaganda namwebwe muyakure ngaha. Je sishobora kwemera yuko muvuga ngo hariho waje kubivuga. Nta numwe yigeze abivuga. Lino ijambo ni gwawe. Merci. Ndimo mvuga, urumva twese twakiriye inkuru, tugira amahirwe twumva ibyo umuvugizi w'igisirikare yavuze, avuga ati muhumure ni court-circuit. Just a second. Ku bantu bahejeje gushika muri uno mwanya, topic turiko tuvuga base militaire yo ku Musaga iri kwirasha, amabomba ariko araturika, amagrenade, amasase, abantu bariko barapanika. Musaga iri andanje muri uno mwanya, question sécuritaire, sahano ho kurara. So ibintu bimeze nabi cyane au niveau côté sud de Bujumbura. Nivyo tuko turaganira, reka tubandanye. Kandi si gitero cha M23, si gitero cha Red Tabara, si revolution yatanguye naho tuyifuza, mugabo sibyo byatanguye. Mukura amaremere ngaho. Wijiste. Mugabo ibintu yariko aravuga Gisinge gatonya. Oya hinge mpeza amakuru ndakubwira nyayo, umva itarabaza kuvuga baza gutera inkuru mugabo hagize nk'umuntu akora ati ndafise amakuru nyayo. Go ahead. Yeah. Nukuvuga yuko amabombe manini yahejeje gusha. Ivyaturitse. Ubu uhasigaye duto tudashobora gushika kure. Nukuvuga yuko umuntu abantu bari muri baze, abantu bari mu gipara abo abantu bari ku mpimba me distance irenga ngaho izisigaye ntizituragurikira aho hagufi. Urumva nayo amazu muri baze yahise normal, amabombe yaturitse sa amazi yamenye. Ayo mabomba araturika agira ama ekran, abantu gukomereka c'est normal kuko niyo bazi yabamwe abantu, ariko ivyo byo abantu bakomeretse ntabyo turamenya. Mugaje amakuru ndiko ndaronka ndiko mbaza
abari honyene bari muri base bariko bavuga yuko ubu hasigaye hari ariko haturagurika magaze ya bito bito binini byahejeje guturika bishobora kuja kure mugabo gushika no munsi uwimbariye umusirikare bimbara bati mugabo ntituramenya ivyo nonekaye bara mugabo uko byari bimeze kare siko bimeze ubu rero kuvuga ngo abantu bahunge ngo bagende ufite ibombe zamaze gutangura guturika uryama ugeze ntushobora kugenda ngo uje guhungwa uje kwiruka kuko ntubuza hitumbera si umuntu aba ariko arasira ahantu uvuga uti ariko arasira ngandi ko ndiruka njaha ubwo ushobora kwiruka uja mu kanyosha muri bazi ugasanga igiye mu kanyosha mugahuriraho solution nukuryama basha mumbabarire gose jewe amakuru ndiko naronka kabisa ikambi yose iri kwirasha nize nagiye Imana urumva ntimusubire kubesha ikambi yose ikirashika kumbera n'umunyeremeje kumviriza basha ntagira umuntu ashaka kubesha sindabiryoherewe sindabitambira umva ibintu justice atubwiye kutubesha tugende bukebuke harahetse justice aratubwiye ngo ari kuvugana n'abantu bari muri base irimo gushya baramubwiye bati ngo ibibombe binini ngo byarangije gushya sasa donc hari gushya bari no kubara ibiri gushya sibyo justice nibyo uri kumvisha ariko aravugana n'abasirikare bahora bakorana none se bo barahari bari aho ngaho hari gushya usibye nabo n'umuvugizi Rino, calm down gato. Agenda no duha amajambo umwe. Okay, gato. Guys, please. Kagenda twe twashitse kare ariko ukuntu muriko murakoresha urutonde murana ko muriko murahenga. Nivyo ngira nkore Arnovich, nico gituma nari nkamba. Basi reka buri muntu umwe avuge Just a second, Rino, just a second. Sibi. Ubu unye ico ngira nkore. Ico ngira nkore ngira mpere hejuru. 3 minutes Riek, 3 minutes Rino, Arnovich, Igiraneza, Justice, Marashi, Marco Mix, Saga. Muravyo uko nyene niko bigira bigende. Twagiye. Sawa, merci. Okay. So urumva rero Riek d'abord. Oui, merci. Go ahead my dear. Go ahead. Jewe ndiko nizera amaudio baduha abacu bahaherereye twizera ko tutatewe ari accident yashitse ngico noca mpamagarira abacu abantu bashobora kugenda gahoro kuko nuko nkashobora guca ahita kurasa ukitwa ko wahitanywe n'igisasu kivuye muri Kamuha nukunyegera kuko abansi nabo baca baprofita nico nshatse kuvuga. Murakoze. Merci beaucoup. Lino, your time is now. Okay, merci. Nukuvuga ngo ahantu harimo harashya ngewe nakiriye video nta minota guys, tap. Abantu muriko mura reporting live yanje. Fuck off everyone. Tap guys, mugire commentaire y'imitima. Video nayishize kuri story yanjye umuntu ushaka kuhareba yajyaho akareba. Ntabwo bishoboka ko umuriro ungana gutyo bashobora kuwukontena cyangwa kuwugabanya mu gihe kitari byibuze n'amasaha. Murumva ukuntu nge nabibonye. Hanyuma nta muntu ndumva nta muntu uri aho ngaho ahantu hari gushya gutyo wavuga ati ngo byagabanutse ngo byashize ngo hamaze gushya ibingana gutya ngo hasigaye ibingana gutya kuko usibye wenda abakora nibo bari bazi ibibitsemo uko ingano yabyo sibyo. Hanyuma rero ikintu ngewe numvaga twakwibaza kuko hano ndumva turi abantu turajijutse kandi turakuze twese kuza bakatubwira ngo habaye court circuit muri depot ngo niyo itumye biriya byose biba depot y'intwaro court circuit question mark. Turafashanya gusubiza nge nago ndi busubize cyangwa nago mpagaze kubyo ndi gutekereza gusa ndi gutekereza nyine nk'umuntu ukora analyse y'ibintu turi
kuko ndumva ni nabyo twese turi kugerageza hano kwiyumvisha ukuntu ibintu bimeze, sibyo? Ndumva n'uriya muvugizi wavuze nawe ntabwo yarari sur place, na makuru bamubwiye ati hari gushya ahantu. So rero hakurikiyeho iki? Court circuit muri situation ya insécurité ingana niyo turimo ubu ngubu. Of course kubwira abaturage ngo nibahumure nicyo kintu cya mbere cyakorwa kugira ngo abantu banapanike, sibyo? Ariko se okay, ibibazo byo kwibaza ni byinshi, ni nabyo turi kugerageza kwiyumvisha hano. Anyway, n'iminota yanjye irashize, murakoze. Kagenda. Thank you very much. Reka twumvirize Kagenda. Arnovich. Oya riyeke sinsubira inyuma. I'm sorry. You know I am very serious on this. So reka ituru yawe iraza kugaruka after that. Arnovich, 3 minutes. Murakoze ku ijambo. Hanyuma icambere numva nohera ko niki hari ibintu bikeya rino ahejeje kuvuga. Nashaka kuvuga ko rino yoreka ibintu vya propaganda hano. Nibaza ko ata propaganda hano ikenewe kuko ivyabaye nta gihugu catewe. Hanyuma ikindi naco igihe cyose bavuga yuko la supposition est toujours fausse, nubwo atari igihe cyose, ariko umaze gutangura kugomba kumvisha abantu ko umenga hari ikindi kintu cabaye cinyegeje inyuma gitandukanye n'ivyo bashikiriza amakuru bariko baratanga kandi basanzwe babijejwe, biboneka ko yari propaganda. Uri kuvuga nk'imvugo atari y'abarundi, iyo kabisa turayiyamirije hano, ntabwo ikenewe. Ntabwo ikenewe cyane. Nibaza ko ico kintu mbere unagisubize kure, ivyo vyomvire ko razana ntibikenewe. Hanyuma ari ikindi kintu Kagenda ariko avuga ko abantu bari za Musaga zo kote za Kinindo n'ahandi bagiye baradondagura ko bohunga. Jewe nibaza yuko hari amakuru amwamwe ariko arashikirizwa n'abantu bari sur place, bamaze kuvuga yuko biriko biraba bitotuma abantu bahunga. Twebwe kubera iki tuza ku mapano tukavuga yuko abantu bova mu makartier barimo. Oya bavuze yuko Musaga, oya Arnovich bavuze yuko ku Musaga ari quartier iri critique muri sécurité muri uno mwanya, abahari bohava za Kinindo zose zirashobora gushikirwa. Merci. Iri critique mugabo hari mu mwanya uheze. Oya mugabo umvirize apana kuvuga aho simava nakwemera. Reka nabwira ikintu kimwe Arnovich just a second, iminota yawe ndayigusubiza. Apana uvuga ngo ni mu mwanya uheze. Iyo uri umuvyeyi afise abana muri uno mwanya ni 3 z'ijoro zigira. Nimba utwara abana kurara muri Mutanganoro, nuco uvuga ngo vyari mu mwanya uheze ngo vyaheze. Oya uragenda ukararayo, iyo niyo security mu zindi kargenda. Naho sinza kukwemerera naje. Uravyuha mukagaruka ejo uvuga uti vyaheze abana bari en security tutaye. Aho naje sinza kukwemerera. Apana uvuga ngo abantu bajyame barare gaho, kandi hariho amakartier bariko baravuga yuko ayo makartier atari byiza kuba bahari deja no kuba hanze babibuza. Umviriza Kagenda, abo bavuze ivyo ubwa mbere ni umuvugizi w'igisirikare. Okay none ubu naho ko bari kuvuga yuko vyatuye vyagabanutse. Abo ngo bari kuvuga bandi atari umuvugizi w'igisirikare, ni bandi abo uri kuravuga. Manzureke twumvikane Kagenda, urumva yuko ubu nyene ibintu biriko biraturika. Mbe ibombe ntuyizi uko nemeze, iyi bombe iri kwiraca hejuru menyiza kugwa hehe? None ivyo uri kuravuga nibiki wewe? Jewe ndiko ndakubwira nti muri uno mwanya ikintu turiko turakora ni ugutanga amakuru kugira nk'umuntu aba bamukinanira canke aba mu Kinindo canke aba ku Musaga akure akarenge agendana ku mujama mu Nyakabiga, aho tuko tugira ikibikiye ngaho. Hari kibi tugize s'il te plaît Kagenda. Umwanya next person igira neza. Aya nonsense just ndashaka muri uno mwanya. Murakoze cyane. Hama nagomba kubwira abantu tureke kuguma dupanika ku bintu bitariko bigenda neza. Situation uko imeze, yavuze yuko umuvugizi gisirikare yavuze yuko abantu begereye kote Musaga batoguma bajarajera mu mabarabara. None ni umva kwa gasase ahashika aguma taragurika agwa ngaho. None umuntu Kagenda iminota yanje wayintwaye. Ikosa akoze ni igihe ngaho.
Kargenda wabaye iminota ariko Arno ndayigutwaye nyene kuko ivyo uri kuravuga ni nonsense. Igira neza. yavuze yuko abantu guhera za Kinindo za Gasekebuye abantu batangura atakibazo gihara aho hantu atabantu bopanika atakibazo gihara umutekano ukwiye atari abegereye ku Musaga bo kwirinda gusohoka hanze kugira ntibave bahura n'ibyo bisasu cyangwa bahure n'ama ekra y'amasasu cyangwa y'amabombe ariko araturika. Rero ni mpamvu mugira ngo nimuce muvuga ngo abantu ngo bace baja mu oya babwiye bagume hamwe kugira ama ekra cyangwa ayo masasu ariko araturika ntahavagira abo afata mu majambo make. Iyo ekra nayo nukuvuga yuko idashobora gutobora idirisha ikinjira mu cyumba cy'umuntu. Yavuze yuko abakomeretse barahari ariko bajanwa kwa muganga. None sije niko ndahubwira nti nimba hariho deka de blessé uravyumva umuntu aciye abwira abo baba mu Kinindo ati uwo bishobora agatwara abana biwe kumukuze canke kumutante canke kumuki aba mutanganiro canke gihosha ahantu bisiri yuko atamasoro ashobora gushikayo za Kigobe abagize nabi gayigira neza abateye umudurumba kwisekiriza birabaho. None sije nako ndabwira Aronovich none nta kindi kintu nako ndavuga umuntu abwiye abantu ati va muri iyo quartier ugende mu yindi quartier ingorane irihenga muto nta ngorane irimwo gusa ikibazo gihari nuko base ko abantu bace baja mu ibarabara kugira ntibagume bahura nayo micrache bahura n'amagena next one justice Oze mugace ngomba kuvuga niki nuko twokora nk'ibintu mu marangamutima canke tukagomba kurenza ariko hari abantu baba dede bashaka kuvugira aba dede tellement que atemera n'amakosa ariko araba voilà en fait uko byagenze nimba ari wabituriye nimba ari kurusi yabaye koko ivyo tuzoba turabimenya mu nyuma mugabo no munsi nukumenya yuko amabombe yaturitse jewe ivyo nariko ndababwira umuntu ari sur place yakorayo uravyumva ariko ambarira ati ibintu bimeze uku sinje gushikuza canke kugira iki no kuvuga ivyo bikubwiye muri uno mwanya nyene ubunyene none ni wumva Aronovich ngo yari mu mwanya uheze amabombe hasigaye mato n'amagrenade bidashobora kuja kure hanyuma ico sinoyigarukako hanyuma kugira abantu ngo nibahunge bagende iyo bari kubikora avant bitaratangwa no guturika iyo remaze guturika ushobora kuva mu nzu kuko ayo ma ekran no guhitana uri kuriruka kandi no gusohoka kugenda naho nyene urashobora no gupfutishwe meme niyo bombe canke niyo ekran deja kubera gupanika kw'abantu imiduga ibiki byose no kuvuga meilleure solution no kuguma mu nzu ukaryama hasi ukaguma mu nzu ukarindira hanyuma bigahera mugabo done inyishu ni kuja musi y'ibitanda bakajyaba bakikingira voilà d'accord ibintu byo kuyerera ibintu byo kuja hanze ngiye kuraba ngo ntitu Aronovich avuze ngo tugukomera amashi aho kirakugasa mugabo uja mu nzu ugume mu nzu Justice nahora ndakugwanya uyu munsi uravuze ukuri vre bakongera yandi mashipe ni jambere mugwanya n'abantu mutazi okay Marco Mix oya Kargenda mukanya witegura umva abavuze bariko bavuga nabo ngo inzu ziriko zirasha bien sûr kuko n'amabombe yaturitse nababwiye sa amazi amabombe ne ariko aragabanuka guturika mugaba amazu ariko abandanya gusha kuko ntibayashaka kuronka no gushaka kuyazimya kuko nta muntu afasha uzana kizimya moto ngo aje kuzimya inzu irike turika mu mabombe bararindira biturike bihere hamizisha zihere hanyuma ibindi baza kubigira mu nyuma voilà murakoze merci okay Marco Mix hamasaga hama majorite yeah yes thank you icambere ntanguye gusaba imbabazi kuko jewe buri gihe ngomba kuvuga ikintu simvuga ibinezereza abantu as long as mbona rukuri mvuga ukuri kwanje shobora kuba nihenze ariko niko je ndabibona ni hafi wanje ikintu cyambere novuga hari amajambo numvise amwamwe amabomba aca hejuru icambere nta bombe ica hejuru itatewe iturikira aho nyene yaturikiye nyene naho nyene yageze hasi deja ntigeze inaduka iyo cambere novuga nta bombe ica hejuru itatewe kandi nta wayiteye iturikira aho nyene iri kandi iturikira hasi kuko niho vyabereye hasi ico ni cambere
icya kabiri je kintangaza mu barundi sinzi ko tuba turondera content, sinzi iki tuba dushaka. Nk'akarorero iyo bibiri ngombwa ko dutabariza ntidutabariza. Akarorero nobaha igihe isoko yahiye yari itunze abarundi bose, yatunze Burundi bwose, yatunze igihugu cyose, ko tutayitabarije. Ubu niho tubonye ko tugomba gutabariza. Ico ni cyambere nobaza. Icya kabiri ko tumva kandi ko twumva mu maradiyo hirya no hino, je simba mu gihugu maze imyaka myinshi ntakigendamo, ko twumva ngo hari amahoro. Mubabajwe no kubigwanisha vyaturitse vyagize problem. Ivyo bigwanisha vyari bimariye ikira no Burundi, ni mu gihugu c'amahoro. Nimba kirimwo amahoro mu vy'ukuri byayimariye iki? Jeje novuga. Hanyuma icya kabiri icya gatatu novuga, jewe iwacu ni ku Musaga, abariyo ndabakunda, abariyo ni family yanje. So ntitubabwira ngo bahunge, kandi aho bari bafise amahoro, n'abanyamusaga bose ntagire no mwahunga, ahubwo abo nyene babivuze nibahunge bonyene, ko tukira mu ikambi, niyahunga abasoda, niyahunge abafise imiryango mu makambi, nabaro bahunga, nta munyamusaga n'umwe ahunga, abanyamusaga twese dufise amahoro. Umviriza Marco Mix, ntagire umuntu utako uwo mwikomo ibyo guhunga, ni jewe nariko ndabivuga, kandi najewe sinabivuga nk'umuntu ashaka gukora ikintu kibi, oya nabivuga nk'umuntu ari muri police protections, nta bindi bintu birebire. Ubwo nanje ubwo ndabaremesheje, two turavugana n'abavyeyi, abanyamusaga bameze neza, nta muntu aza guhunga, nta nzu yayo abanyamusaga iriko irasha, ivyo biriko biturikira mu ikambi. Ahubwo nimba bagomba ko abanyamusaga bahunga, ngo bakurikire n'abandi bahunze, nibarekure aba prisonnier. Ndazi base de forces armées, ndazi imetero base de forces armées na prison centrale y'igihugu do Mpimba. So nibarekure aba prisonnier ntibapfiremo. Merci beaucoup Saga. Il y a même pas 300 mètres. Okay. Saga, your time is now. Thank you so much. Numva ni hatari kabisa, ni hatari ikibazo, ariko cyo je novuga sikindi ikibazo cyabaye kandi kimaze kuba, novuga ngo arahunze, ndibaza byoroshe, ariko igikwiye kuhaba sikindi ni gutuzanye n'umutuzo gusa. Abantu baba baza bavuga ibintu batazi, please tworaba abatabizi bakihoza ico kintu, kuko ikintu coroshe. Habaza gusanga ko batamba ku mivyimba, abandi basange bariko baranababaza imitima y'abandi bantu. So ntakenewe yuko tubabaza imitima y'abandi bantu, ahubwo hakeneye kuremeshanya no kuvuga ukuri uko kuri kugira abantu bari hantu bamenye ko bavyitwaramo, kuko tuko tukumvizwa n'abantu benshi. Hama ikindi kintu ku bantu, hari abantu bumva ko baravuga karyenda ikintu yaravuze ngo hari abadede baca baza ngaha ngo bagira iki. Oya, suko ndibaza nta mudede yoza avuga ngo reka ngo jenje gufovya ngo nje kunyegeza ngo bigende uko. Igihugu si c'abadede gusa, igihugu ni c'abarundi. Rero uyu umuntu avuze ngo abadede baca baza ngo kunyegeza cyangwa kugira iki, urumva aho ubugombye kumvisha abantu yuko umenga abadede nibo boba ari bo bene igihugu bonyene. Oya, jewe sinakubwiye ngo abadede nibo bonyene igihugu bonyene, sivyo navuze. Jewe nanse ivyo Akimana yaje avuga ngo kizimya moto yaje ngo yazimije ngo abantu nimujyamo mukondora zosi ngo bitu byote ni fresh. Ayo makuru niyo nanka yuko baza bakingira ikibaba ibintu canke baza bafuka bashirako uburengeti ku nzira kwirasha. No, iyi nzira kwirasha nubwira umuntu ngo jyamo mukondora zose, uramubwira uti wiyubare ja musi y'igitanda nkuko bavuze, ukavuga ati ekra ishobora kugwako. Ravyo je nanka abantu baca baja on behalf of something, canke bakaraba umuntu kubera gize live, kubera ndi umurevolutionnaire nshaka yuko CNDD-FDD ihava, bakibaza ngo nje gutamba ntarike ngaha. Oya, si ibyo turimo. Nous sommes en train d'aider les gens
afin que bashobora gusauver leur vie et c'est très sérieux. ego reka ngende mpeza hama imana nyene n'ububasha nidufashe itugwanirire kuko hari isezerano ritarashika ku Burundi, dufashe irabe ivyo bintu bihagare kandi biraza guhagarara, ndavyibaza kuko uko vyatanguye siko bikimeze ubu. Uko vyatanguye siko bikimeze. Murakoze cane hama karyenda nawe, merci beaucoup. Igisabo nagusavye wakinkoreye, Imana iguhezagira nawe. No problem, you welcome. Majorité umwanya ni gwawe. hanyuma Ama nkakora musaba bro, bose mumeze neza. No kuvuga ku kibazo cabaye i Burundi kandi kimaze kuba barasigura ati ni base militaire yagize ikibazo si mu abantu Burundi si Burundi ni Bujumbura gusa, ntubigire ibintu nationale Burundi please. Bujumbura ni Burundi Oya ni ni muri quartier Musaga, reka ndagusabye. ivyo bibazo rero bimaze kubaho ni ukuvuga ntitwasha tubihagarara ko ngo ni probleme nininya ngo ni gusigura ko abantu bagize ikibazo canke ubwo ushobora kuza mwirabura arashobora kugira ikibazo kuko bimuguye ko canke izo bare ziri predi zimuguye ko bishobora kumuteza ikibazo, ariko ntitubigire counter canke tubigire ikibazo gikomeye kuko ivyo vyoba hariho hose naho bahehe vyoba kw'isi, zabo zoba za Amerika, zoba za Canada, zoba ngaha n'ahandi hose turi vyoba, ariko duhumuriza abantu kandi n'ababigiramwe ibibazo nabo tubahumurize, n'abatakaza babo tubahumurize kuko n'igihugu cacu kijya sisi umugambwe ni c'abarundi. Ibi bindi navyo vyo batwese twumva ko menga igihugu turacanse bizohera, bizogenda neza, twese bizohera, ivyo mwiyumvamwo mwese bizobavamwo bihere. Oya hari ikintu kimwe utegeza majorité, kwanka CNDD-FDLR si kwanka igihugu, ni kwanka je umudede kwiza mu condition yose kandi ni wewe uri umudede ukwije umviriza namba uri umudede ukwije condition yose, nanje ndi mu revolutionnaire anti dede akwije condition yose, ndi igihushane cawe sivyo mugabo twese turabarundi kandi nitwanka Burundi. Jewe nanka resultat z'ivyo CNDD-FDD yakoze nabo bantu ubuntu bwabo, umuntu ubuntu sindamwanka, je nanka ivyo intwaro ikora. Komeza namba no kuvuga ikindi nagomba mvuge kakagenda ni iki cyuko twiyumvira ko mu gihugu hari umuntu yoba kicemera intambara, nimba murondera amahoro rondera izindi zira mu bicanamwo apana ivy'intambara, kuko nta muntu wo mu Burundi yoba kicemera intambara. Je sinibaza ko umuntu yoba kibaho, twahunze igihe kirekire, twahunze ibihe bihagije, muzorondera izindi zira zo gucamo. Majorité ntudutware muri topic tutarimwo, turi muri topic y'ibintu vy'ikambi iriko irasha ku Musaga, nta bindi bintu turimo, ntituri mu bintu vyo gutera igihugu, ntituri mu bintu vy'intambara, nta bintu turimo muri ivyo, turi mu kintu kijanye n'umuriro uri kuraka muri base militaire ku Musaga. Ujurahera n'ivyahera guturika. Okay, nimba arivyo washaka gushikiriza rero ko uza guhera, urakoze kuduhumuriza abariko barakumviriza batahuye yuko umuriro uri kuragabanuka. It's okay, that's okay. Mugabe ivyo bindi uri urengera ama topics, ivyo sivyo turimo kabisa. So thank you very much for your time. Fisto mwane gwawe. Urakoze kuba mpaye ijambo kagenda, nashaka ndakubaze senyamwiza gute gute senyamwiza ni sawa? Ni sawa. Aya makuru y'ibintu vyabaye Bujumbura mwaba mwayamenye gute, bimeze gute ngo ukuntu bimeze nuko je natanguye kuyabona muri BBC bandika yuko muri base militaire yo ku Musaga ariko harasha muri stock y'ahantu hari bigwanisho kandi ama armement lourde vyahiye, rero vyahiye vyatokombeye. None uhagezweho duto utugrenade ibinini binini bya pasa gusa bya umuriro bite, umuriro ushobora guturira mu mastoke ahantu harimo ibikoresho vy'intambara. I don't know, ivyo muri uno mwanya senyamwiza sibyo twarimwo, twari muri plus gukingira abantu bamenye iyo barara, bamenye ingene biyubara, nayo ama enquête y'ingene vyagenze ivyo niyaza ko bizokurikira dans les jours qui viennent après.
muga menace l'urgence c'est la sécurité y'abarundi bari hafi yaho hantu. aha ntivyoroshe kwera ibintu vyo mu Burundi Nakamara ziya ntera hamwe ziri mu Burundi baza kare coroshe risa atabizi kuko ivyo bintu biri très danger ya presence y'intera hamwe mu biri très Burundi, danger kuko hari presence ya CNDD-FDD mu Burundi, presence ya Wazalendo, ça ne peut pas partir comme ça. Ah non, Genda buhoro, genda buhoro, kagenda. Genda buhoro. okay, reka tugume